Je ni FANNY LAVINE nkaba nanje ndi umukinnyi wa filime nta majambo menshi bisa navuga uretse ko atari umwanya uhari uretse gushimira no gukeza uwo mugwi wa SUBCRIBE ni ukuri natangaye cyane director avuze yuko benshi bari bashasha mwa kino gikorwa kubera n'ukuri bimeze neza cyane bakiye neza amayimaje yo n'amasomo twako tari bwo bimeze neza bamenyesha amakuru muri ahantu banyakubahwa mwese muri aha mu cyubahiro cyanyu Imana yabatije turabahaye ikaze muri iki kibanza mugubwe neza kuko hariho igikorwa novuga kigomba guhakoreka arico mwajeko naco sikindi nukugurura umugwi mushasha twahaye izina SUBCRIBE. Mushobora kwibaza muti SUBCRIBE ni iki? SUBCRIBE ni umugwi ugizwe n'abantu bashika kuri 4 ariko benshi bakaba bariyongeye muri uwo mugwi bivanye n'intumbero y'amareresi twagomba gushira imbere. Muri abo bagize uwo mugwi benshi bariho abikorera utwabo, abandi barakora mu mashirahamwe atandukanye, ndetse hakaba harimo n'abakozi ba SUBCRIBE. Hanini ugizwe n'abantu bazinanye cyane twokwita abagenzi, n'abagenzi banakuranye kuva mu mashure bagiye bariga, bagiye hamwe bariyumviye bati ni igiki twokorera hamwe. Muri ivyo biyumviye rero baca bashika ku kintu c'amareresi. N'ubu ndibaza muracyafise nk'amakenga ku kijyanye na SUBCRIBE. Mushobora kubaza muti SUBCRIBE by'ukuri ni iki? Tugiye ku majambo agize canke asigura neza SUBCRIBE, kuko murumva yuko ari icyongereza, twoca kundangura kintu ya SUBCRIBE twavuga ko ari protection, ubwugamo mu Kirundi, canke shelter kubaza icyongereza. Mushobora kwiyumvira muti rero ni igiki twoba tuzanye gishasha muri ibi bikorwa nkuko mwama muvyita ngo muri industry. Sukuvuga ngo uzanye ibintu bishasha, oya, ahubwo uje gusahiriza no kwifadikanya n'abandi batanguye iki gikorwa. Hanini tuje guteza ico twokwita filime ndundi imbere, tuyimenyekanishe mu makungu, kanatsinda twabonye abarundi dufise impano zitandukanye, harimo no kumenya indimi nyinshi. Tuje kwerekana neza Uburundi n'imico runtu y'abarundi biciye mu mareresi. Tuje guha akaryo no kugurura imiryango ku bantu bafise impano izi canke ziriya.
mu mpano zo kwandika amareresi, mu mpano zo gukina ndetse n'izindi zitandukanye. Tuje gukura ivyiyumviro mu bantu bibi. Murazi neza yuko ibintu bijanye n'amareresi mu Burundi abantu babifata nk'uko umengo nugufyina canke indero mbi. Ikituzanye kandi nukwerekana ko ireresi canke gukina, gutanga ubutumwa biciye mu mareresi ushobora kuba umwuga nk'iyindi myuga yose dukora. Nababwiye yuko twebwe mu bagize SUBCRIBE Movies dukora ubuzi butandukanye. Hariho abakora ivyabo, hariho abakora mu mashirahamwe atandukanye, ndetse hariho n'abakora muri leta. Nukuvuga dutegerezwa gukreya canke kwiyumvira iyindi migambi ijanye n'iterambere. Gukina amareresi navyo nyene birimwo. Mu gushira rero ivyiyumviro mu bikorwa, twaciye twiyumvira ko twotangura gukina ireresi ya mbere ariyo twise best friend. Iyo best friends rero twayicaguye mu vyo twari twanditse bitandukanye, ko twagiye hamwe turavuga duti iyo bijya hose reka twiyumvire twandike ireresi dushobora gukina. Nukuvuga muri ayo twacaguye best friends niyo yatsindiye, ari nayo tugomba tubereke uyu munsi. Burya rero igikorwa iyo gikozwe harabaho ivy'abantu bavuga abacanke bariya. Ivyo navyo biradufasha kugira ngo tumenye aho twahuvye, hama tubone kuhakosora. Turaza gutanga umwanya rero wo kugira ngo mugire ico mushikirije kuvyo muzoba mwabonye. Banyakubahwa batumire bahire, ntitworangiza tutabakengurukiye ukuntu mwatwitavye. Twarabahaye ubutumire kandi muratugamburukira, ivyo turabibashimira cyane, ndetse tugasaba Imana yo mwijuru yuko yobibahezagirira. Ntitwokwirengagiza mu gusozera gushimira abatugiye imbere bakaba baratwahuye mu kuja muri ibi bikorwa by'amareresi. Turabafise benshi ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi batwitangiye imbere, ariko nitwo bavuga bose. Ariko kandi reka tubabwire nk'uyu FANNY LAVINE, hariho Nduwayo Abel, Alvera Muhimbare, niwo bita Sami. Abo bantu by'ukuri bashobora kuba barabikoze batazi, ngira ngo ico bariko barereka abandi. Bashobora kuba barabitanguye bavuga yuko ari ivyo bariko barikorera, ariko kandi twebwe tubiraba bikaduha inyigisho zitandukanye. Norangiza rero ntera intege ugwaruka mu kwiyumvira imigambi y'icankiriya. Murazi n'icivugo dufise yuko dushaka umufuko wose yuko uronka amafaranga, umunwa nawo ukaronka ico ufungura.
Nico gituma mpamagarira urwaruka kwiyumvira imigambi iyi canke iriya. Twebwe twiyumviye uyu mugambi w'iterambere riciye mu mareresi, uwundi ashobora kwiyumvira uwundi mugambi. Nivyo tubahamagarira kandi bikaba ari byo duhereheje ko. Murakoze, tugira amahoro. Ndabahanyiriwe mwese bivanye n'icyubahiro cyanyu aho mwerereye hose. Umuntu yovuga icyakura. Murakoze kugira ngo tujye ku mazina nahawe n'ababyeyi banyita Bigirimana Ismail, ariko abagenzi bakaba bamwereye kunyita Sam cyangwa se Maboyi. Je ndi umwe mu bakinnyi cyane mu muryango mubona ugize Best Friend cyane Skylar Movies. Abasanzwe n'umukinnyi mutoyi cyane ariko nkeneye kumenya abasanzwe kandi ngo utwanje mu buzima bwa misi yose. Sinovuga menshi ariko reka ndabashimire mwese mwarese ibyanyu, muraza kudutira rino teka. Murakoze. Mwiriwe mwese, ku mazina y'ababyeyi naje bampaye Ndagano Solange, ariko benshi bakunda kumpamagara Soso. Nanjye ndi umwe mu bakinnyi ba Skylar Movies. Murakoze. Reka nanjye ndabaramutse kandi banyita Hakizimana Jackson. Mu buzima bwa misi yose turetse ibi by'amareresi nsanzwe ndi umurimyi mworozi kandi nkaba nkora mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi. Murakoze. Mwiriwe, ku mazina nitwa Musore. Nanje ndi umwe mu bakinnyi batewe iteka kuba mu muryango wa Skylar Movies no gukina filime twise Best Friends. Mu buzima bwa misi yose nsanzwe nkora mu ishyirahamwe ryigenga rikora ibijyanye n'ubutunzi. Murakoze. Mwiriwe mwese, nanje nitwa Ndayishimiye Nadia, nkaba ndi umwe muri aba bakina muri Best Friend, nkaba ndi muri Skylar Movie. Mu buzima busanzwe nkaba nkora muri Jimbere Magazine. Murakoze. Upande mwingine niseme Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si siku ya huzuni, hii ni siku ya furaha. Tuitikie basi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vizuri sana. Bwana, awali ya yote kwa majina naitwa Shimirimana Amadu. Hilo ni jina langu la familia la kinyumbani. Yaani jina la serikali ambalo kwenye dokumenti zangu zote linapatikana jina hilo. Vile vile jina langu la kazi inaitwa Nilas. Hilo ni jina la kutafutia tonge. Yote mnajua jina la ugali. Naam. Kitu kingine kabla ya kwanza kuzungumza chochote, ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameweza kutupa afya kutufikisha siku ya leo na kuweza kuhudhuria kitu kama hichi jioni ya leo. Jambo lingine pia ningependa kukupongezeni nyote, naona mmependeza sana jamani. Makofi jipigieni wenyewe. Usijishuku kwamba hujapendeza. Najua watu watazamana labda mmependeza sana. Alafu kitu kingine, hongera sana kwa namna mmeweza kuacha shughuli zenu, mkaacha mambo yenu na mkaweza kuitika kuja hapa kuweza kutuunga mkono katika hichi kitu ambacho tumekiandaa. Ndio.